Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahera muri kwikena mu mpande z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko avuga ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turabwira amakuru y'amatora yagiye kurangira muri Kenya nuko byagenze n'abatsinze nuko biriko biragenda inyuma yo gutangaza watsinze amatora mu gihugu ca Kenya. Muri ano makuru turabwira rero imigenderanire mishasha iri hagati y'igihugu ca Korea y'Uruguru n'igihugu c'Uburusiya, ndetse muri ano makuru turabwira amakuru avuga mu Bushinwa ndetse no mu bindi bice no mu mwanya wadukundira kaze muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero tubisabira sabone cyangwa subscribe kugira ngo nzomura kwikirana amakuru yizewe kandi atoje neza ku channel yacu. Amakuru yacu rero nkuko twebwe tugiye bahera mu gihugu ca Kenya, aho amatora ari mu gihugu ca Kenya arangiye. Amatora akaba yabaye itariki 9 z'ukwezi k'umunani mu mwaka akaba yabaye ku wa kabiri w'indwi heze. Rero uno musi akaba ariho arangiye umukuru w'umugwi ujeje amatora mu gihugu ca Kenya witwa IEBC Wafula Chebukati akaba hijeje gutangaza watsinze amatora mu gihugu ca Kenya. Watsinze amatora rero akaba hari William Samuel Ruto, akaba ari we abaye the president elect canke president yatsinze amatora arindiriye kurahizwa kugira ngo akurire mu ngata president Uhuru Kenyatta hasanzwe yarangije manda yiwe y'imyaka 10 nkuko bitegekanywa n'ibwizwa shingiro. Ubu rero ubu rero mu gihugu ca Kenya abashigikiye William Ruto bariko celebrating, bariko bagira umunezero mwinshi urabishe hirya no hino. Rero bariko barazunguruka bisagara bisanzwe bashigikiye William Ruto ntibajyama, ndetse boneka ko hirya no hino harirwa mu bwishi cyane gose, bariko barigina intsinzi idasanzwe barose aho bavuga ko bari bayirindiranye igishikacishi. Rero ubu rero cyane cyane havuka mu karere ka Rift Valley ahitwa Sogoi rero na Eldoret muri rusangi bakaba hariko baragira imyerekano y'umunezero idasanzwe. Uboneka ko uno munsi no joro ryose bavuga ko bakesha amenyesha makuru bakwiye muri cyo byose bya Kenya rero hariko harabera iyi myerekano y'ukunezerwa kubera abatsinze bavuga ngo wabo aratsinze amatora. Twibutse rero igice cyose ca Mount Kenya canke igice president Uhuru Kenyatta asanzwe akomokamo n'ubwo atashigikiye William Ruto bari batoye William Ruto nabo nyene rero bariko baragira imyerekano y'umunezero yo kwishima ko banezerewe kubera batsinze amatora, na cyane cyane naho nyene muri Mount Kenya ko icegera William Ruto witari Rigade Gachagua azobicegera cy'umukuru w'igihugu nabo nyene ariho avuka muri kano karere ka Mount Kenya canke aho bita ko havuka habagikuye. Rero yerekano y'umunezero niyo stanye, ariko rero mu ntanyambo hibura gahonze nyuma rero yuko hariko haraba imyerekano y'umunezero hariho ahandi hariko haraba imyerekano y'akavururu yabiyamiriza ibyavuye mu matora. Rero aho biboneka rero ko bariko nk'ahitwa Kibira mu mujyi wa Nairobi bariko baturiye amapine bariko basambura ndetse n'amazu bariko berekana umubabaro bafise ko aho bavuga rero bariko baragira imyerekano yuko yamiriza ibyavuye mu matora, ariko aravuga ko amatora yibwe ko Wafula Chebukati umukuru wa IEBC yatangaje atari byo byari gutangazwa ko Raila Odinga hari bari gutsinda. Ubuse ko abahiganwa Raila Odinga na William Ruto n'uwitwa Wajakoya ndetse n'uwitwa Maura. Aho rero Maura na Wajakoya bakaba bemeye ko batsinzwe. Ubu Raila Odinga akaba ariwe ataramenyesha ko yatsinzwe, ndetse abo muhagarariye bamenyesheje ko batemera ibyavuye muri amatora, aho bamaze kumenyesha ko ngo amatora ngo umukuru w'umugwi w'amatora ngo hoba ngo hari ibyo yanyuranije n'ibyavuye mu matora nk'uko abanyagihugu bayatoye. Rero ubu bakaba hagariye amatora yamenyesheje ko imbere nyuma yaho atangaje William Samuel Ruto ko ari we atsinze amatora, yamenyesheje ko urumva wese ko atashimishijwe n'ivy'umugwi yatangaje ko afise uburenganzira bwo kwitura sentare za Kenya. Ibiro bikaba bitazobibaye bwa mbere aho abatsinze mu matora ya Kenya bahakana ibyavuye mu matora maze bakitura amasentare. Urero Wafula Chebukati atangaza William Ruto ko ari we yatsinze amatora, yamenyesheje ko bitari byoroshye cyane gose ko yatewe iterabwoba cyane gose n'abagize leta, na cyane cyane ko abagize leta batari bashikiye aho William Ruto, ndetse akavuga ko bafashe na bamwe mu bakorana mu ba membre b'umugwi wa IEBC bakajana ahatazi ko iyo bajoye, ndetse avuga ko hari n'abandi bafunzwe kandi kuva karenganyo kugira ngo batere ubwoba Wafula Chebukati kugira ngo ntatangaze ko William Ruto ari we yatsinze. Ariko rero akababuze nuko ibizwa shingiro rimpa uburenganzira bwo guhagararira amatora no gutangaza ibyavuye mu matora. Munangaje ko William Ruto hari we yatsinze amatora, akabatsinze ku bice 52% by'amajwi yose, aho mu gihe uwo mukurikiye wa hafi Raila Odinga nawe yarose ibice 49%. Ikabisigura yuko William Ruto hari we abaye president azosubirira Uhuru Kenyatta azorangize imyaka 10 atwara. Turabandanya n'ano makuru.
Tukinga rero muri Kenya nyene ahije bitangazwa habyavuye mu matora yabaye itariki 9 z'ukwezi k'umunani William Ruto yatangaje kuba perezida w'igihugu ca Kenya azokurira mu gata Uhuru Kenyatta azobagiye mu karuhuko k'izabukuru. Rero William Ruto yamenyesheje ko azokorera abanyakenya bose mu bisangi ndetse abamutoye n'abatamutoye, akaba yemeye gukomeza demokarasi mu gihugu ca Kenya kandi akaba yemeye ko ivyo yaciyemo byose byamukomeje bituma azokorera abanyagihugu neza ba Kenya. Akaba yashimiye abanyagihugu bose muri rusange, yasabye abanyagihugu gukomeza umutekano ngo batsinzwe n'abatsinze bose n'abanyagihugu bose ba Kenya. Akaba yemeye kubakorera bose, akaba yashimiye umugwi utegura amatora IEBC ko wakoze neza ngo ndetse ku nshuro ya mbere ukaba werekanye demokarasi y'igihugu cya Kenya aho gihagaze, ngo aho abanyakenya ngo bitorera umutekano ntangere n'izindi byatora ibyavuye mu majwi y'abanyagihugu akaba ari byo bitangazwa n'umugwi IEBC. Akaba yashimiye rero Wafula Chebukati asanzwe arongoye umugwi w'amatora. Ubu rero nyuma yaho ahawe certificat yuko yatsinze amatora, bure yaciye agenda ariko araha ikiganiro abamenyesha makuru mu gihe abamushikiye bo bakibihiriza amabarabara aho ariko aragira imyiyerekano y'umunezero yerekana ko banezerewe. Rero mu bikiganiro ariko araha abamenyesha makuru bamenyesha ko azokorana na opposition ndetse n'abatsinze bose amatora ku nzego zitandukanye ya umugambo wiwe n'abataramugambo wiwe, akarika akamenyesha ko atazofashanya na opposition ngo ahubwo azoha akaryo opposition ko kuba igenzura ibikorwa vya leta kugira ngo leta ngo ntibemwo opposition kugira ngo leta yibayemo opposition ngo ntibaye ngo leta ica ikora ijajara kuko itabifise abayikenzura abayikontrola ngo nivyo vyabaye kuri leta Uhuru Kenyatta ngo ata opposition yari iriho. Rero abiri akaba yavuze ko ngo nubwo azokorana n'aba opposition ngo ariko rero azobaha umwanya wabo wo gukina role yabo nk'aba opposition kugira ngo ivyo bitagenda neza mu leta bazoshobore kuvyopoza ngo ntibe nka leta yari hasanzwe aho rero ngo atabakina role ya opposition. Ibi akaba arivyo ariko aramenyesha muri kano kanya, akaramishije ngo abatemeye ibyavuye muri aya matora nabo ngo bafise uburenganzira bwo kwitura mu masentare ndetse ngo n'izindi ngo n'ibindi byose bishoboka, ariko ngo bareke igihugu ca Kenya kirimo umutekano n'amahoro nk'uko yagiye bivuga ngo no mu kwiyamamaza kwiwe. Akaba yanavuze ko mu gitondo ca kare yahamagaye Raila Odinga amubwira ko ngo niyamutsinda aza kwemera ibyavuye mu matora, ngo ariko nawe niyatsindwa imbere ibyavuye mu matora. Ivyo bavuganye byose ntiyabishize abona, akavuze ngo Raila Odinga nawe hari ivyamubwiye. Rero aha rero nubwo ikiganiro ariko abamenyesha makuru kirabandanya mu gihe abayoboke b'ivyo vyase kubihangana bariko baragira imyerekano hirya no hino, ariko rero mu bice bindi batamushikiye nk'uko twivuze imyerekano yo kwiyamiriza ibyavuye muri amatora nayo nyene iriko iraba. Turabandanya n'ano makuru. Amakuru yacu reka tubonanize hagati y'imigenderanire twavuze hagati y'Uburusiya n'igihugu ca Korea ya Ruguru. Rero abiboneka rero ko igihugu ca Korea ya Ruguru n'igihugu c'Uburusiya biba bigiye gukorana vya hafi nyuma yaho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yandikiye ikete Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru, maze rero ku munsi wahariwe kwikukira igihugu ca Korea ya Ruguru. Rero maze rero Kim Jong Un nawe akaba yahise yishura iyo kete ndetse ikete ryasomewe muri publique kuri uwo munsi wahariwe kwikukira igihugu ca Korea ya Ruguru. Rero akaba yamishije ko Kim Jong Un ngo imigenderanire y'igihugu c'Ubushinwa y'igihugu c'Uburusiya muradutunga ko yifashe neza cyane gose. Rero ngo bagiye gukorana vya hafi ndetse akameshije ngo ku masezerano bagiranye mu 2018 ngo bagiye gukurikiza ivyo bari bemeje vyose, ndetse aho rero igihugu ca Korea ya Ruguru arico gihugu conyene kimaze kwemera ku mugaragaro ko intara ziheruka kwikura zibiri kuri Ukraine ari ibihugu vyigenganye, ndetse kino gihugu ca Korea ya Ruguru kikaba camishije ko gishobora no kungeka y'abakozi n'ivya bikenewe ko hari abakozi ba Korea ya Ruguru bagenda kugira ico bafashije. Ikindi rero makungu ariko aranaganwa ngo nuko Korea ya Ruguru Kim Jong Un ngo yoba agomba gufashisha canke guha ibigwanisho Perezida Vladimir Putin cyane mu gihe ari mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine ko akeneye ibigwanisho. Rero kino gihugu bakaba kizwi ngo cyane gose kuba gikora amaroketi menshi cyane gose. Kino gihugu ca Korea ya Ruguru rero ngo yoba ngo abantu ngo biteze rero gutangura kubona amaroketi yo mu gihugu ca Korea ya Ruguru ariko arakora ku butaka bwa Ukraine. Ibindi biriko biranoganwa ngo nuko bahari abasirikare bagiye kuhabwa mu masenari igihugu c'Uburusiya bavuye muri Korea ya Ruguru. Ndetse rero no ku ruhande rw'Uburusiya Perezida Vladimir Putin muri iketa akaba yamenyesheje ko ngo ashaka ko bakomeza imigenderanire hagati cyane kurusha ko yari yifashe ngo hagati y'igihugu ca Korea ya Ruguru, ndetse Uburusiya bakaba bwiyemeje gushigikira zivuyeyo igihugu ca Korea ya Ruguru mu
imigambi yacu yose yo guteza imbere yaba iby'ubutunzi ndetse ngo n'imico n'akaranga. Rero akaba Perezida Vladimir Putin yanashimiye Kim Jong Un ko ngo kugushigikira Uburusiya ngo kwibe kudahengeshanya. Rero abarabira ibintu hirya no hino rero bakurikirana ibya politiki bakavuga ko ngo Uburusiya na Korea ya ruguru baba bafise ayandi madire bariko barakina ngo yo gufashanya mu ntambara iri kwirabuhuza igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine. Turabandanya n'amakuru yacu. Amakuru yacu reka tubananize mu gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa rero cyakomeje imyimenyerezo ya gisirikare kiho kirakora hafi zinga rya Taiwan, aho rero imyimenyerezo neka ko iteye ubwoba ku banya Taiwan, aho rero ubwa mbere imyimenyerezo bari bahagaritse ariko bukeye rimwe bacasubira kugira imyimenyerezo no musi rero ikandetse yari yatumiwemo n'abasirikare b'Abarusiya rero, aho abasirikare b'Abarusiya babonetse bahiganwa n'abasirikare b'Ubushinwa mu gutwara amaburende rero, aho ndetse iri higanwa bise game nkaje igisirikare abasirikare b'Ubushinwa batsinze abasirikare b'Ubushinwa batsinze abasirikare b'Abarusiya mu gutwara amaburende kunyaruka cyane gose ndetse no mu gukora amaje atandukanye. Rero iyi nyimenyerezo ikaba rero yabayemo ivyo gutera amaroketi n'amisire menshi cyane gose igihugu cy'Ubushinwa, aho cerekana rero igihugu cy'Ubushinwa ubushobozi gifise cyane na cyane ko muri kino gihe gihanganye na Amerika bikomeye cyane. Rero aho kurundi ruhande nyene muri kano karere Amerika nayo ikurahagira imyimenyerezo ya gisirikare ifatanije n'abasirikare ba Philippines. Biboneka ko n'ubu banganiye muri kano karere, aho rero Amerika yamenyesheje ko hamwe Ubushinwa bwotera igihugu cya Taiwan Amerika yiteguye gutabarana. Aha rero duce turangiza amakuru ariko twibutsa ko perezida w'igihugu cya Kenya hatsinze amatora hari William Ruto. Rero ubu abamushikiye bose batajyanye bari mu myiyerekano yo gushima uko amatora yagenze, abatamushikiye nabo bakaba bari mu marira n'amaganya ndetse bakarekwa ibice bimwe bariko baragira imyiyerekano mibi cyane rwose irimo ndetse no kubomora amazu no guturira amapine, ndetse nibaza ko no guturira ibyo bashobora kwiturira uwo haca aho ariko aragira imyiyerekano isa n'irimo violence muri kino gihugu cya Kenya. Tubandaniya tubakurikirana uko biriko biragenda ibyo mu gihugu cya Kenya. Abakozi b'ibisubizo bwa sabone cyangwa subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza mugira hamwe mubahwe naho makuru yacu yo hanyuma mwakoze.